ubu rero ko twamaze kukanura tukaba dufise amahoro tukaba dufise ubumwe gutera imbere ni kashi. Uburundi ni igihugu cahezagiwe n'Imana ku mpande zose, gifise akayaga keza, inzuzi, ibiyaga, abene gihugu b'abanyamwete bumviriza bakumvira indongozi zabo bakanezerererwa ingenzi. Ni igihugu gifise amahoro n'umutekano, kandi ni igihugu gifise ubutare bwinshi busoromwa nka kurya basoroma ibiraya. Turi mu kiganiro ku kivi, mwese sangwa ikaze. Ubu butare bumaze iminsi bushigwa habona n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye, buri mu bwoko bwinshi kandi tukabusanga mu mihingo yose y'igihugu. Maze iminsi ndi mu ruhigi rw'ubutare. Ubu rero twafashe ingingo ngo ruhigi umuntu wese wabo aguma araba. Ubwo butare tubusorome n'umurima w'u Burundi, kandi tubimenye neza n'umurima w'abarundi bose Imana yaje gushira ngaha mu Burundi. Ariko rero abere igihugu bose bahamagariwe kumenya ibiri mu itegeko rigenga ivy'ubutare mu Burundi kugira birinde kugwa mu makosa. Burya igihugu kigira kiduge abagirisha ari bari benshi. Mbere abarundi mwabe mwiteguye, abanyeshari bariho barashobora no kutwononera amahoro, bagashaka kuduhungabaniriza umutekano, muga bashaka kudutesha ngo ntituje iryo tunga Imana yaduhaye. Ico bituma n'abarundi mu kanure umwe wese aguma acungera hari, kuko abanyenzigo abanyeshari bariho bazovuga bati Burundi baradukiranye, Burundi baradukiranye, twese tugume ducunza nawe ko igihugu ari gwacu. Ikabuye ry'agaciro turarihimbaza, ico mukwiye kutirengagiza ahubwo kikaja mu muzirikanyi wanyu nuko ubutare ari ubw'igihugu atari ubw'umuntu. Reka dukurikirane ikiganiro kubijanye n'ivy'ubutare umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyesha makuru kugira atanga umuco. Ubwa mbere tubanza gushimira Imana mushobora byose, kuko yaduhaye igihugu gifise ubutunzi, igihugu gitunze, igihugu nova kirimo byose. Ni igihugu kirimo imvura, kirimo amazi, kirimo butare, kikabamwo n'abarundi bakerebutse. Iyo Mana rero yaduhaye u Burundi ntaworeka kuyishimagiza no kuyininahaza, kuko yatugiriye neza. Ariko rero murazi yuko Imana irashobora gutanga hanyuma hakaza inyatsi. Twe mu Burundi rero Imana yaduhaye ibikwiye, mugabo twari twarasamaye, novuga ntingira ngo ryari nk'ishashara ryagiye ku maso yacu gushika twibagira ko Burundi ari gwacu kugira ngo dutangure kubuvyaza umusaruro. None rero muri iki gihe twavuga ko Imana yaduhumuye amaso tukabona. Nico gituma rero twatanguye kuraba tuti mbega none Uburundi bufise iki bushobora gutuma dutera imbere. Murazi bwa mbere nari naravuze yuko narondeye ibihugu byose ndiko ndaraba nta bintu bafise tudafise. None kubera iki bateye imbere natwe tudateye imbere? Nuko twari twarase gukamisha ibyo dufise, mbere hari nabo byatungishije abanyamahanga, kuko hesha aho twaciye hose aho twaravye hari ubutare twasanga abazungu bari barabwimvye, mugabo iryo banga barariduhisha. Umuntu aguhisha ikintu hakinyegeje mu nzi wawe ukakibura, mugabo nabo buri kijuju. Hanyuma hariho n'abarundi nabo nyene bari barabibonye barabihisha,
byerekana ko atamutima wo gukunda igihugu bari bafise kubona barimvye nabo nyene bagashora amahera banyegeza hanze ntitwigere tumenya ko Burundi bufise itunga bushobora gushora hanze. Ubu rero twajeje kubibona yuko Burundi bwuzuye ubutare mu ntara zose, mwarabonye nta ntara nimwe itarimwe ubutare. Rero ubutare buri hose n'abene gihugu barategerezwa kubaho bakarima bakorora. No kuvuga yuko rero hariho ubutare usanga amatongo y'abene gihugu. Itegeko rigenga ubutare n'agataka ririho ryaratowe. Iryo tegeko riratomoye neza ibijanye n'itunganywa ry'isata cy'ubutare. Umuntu agaba irivu ryo hejuru ntagaba ubutare. Itonga ari gwawe ntibisigura ko ubutare buri muri iryo tongo ari gwawe, kuko twarabonye n'abandi bantu abo bari baramenyereye kunyegeza ubutare bw'u Burundi babihisha n'abarundi nyene, babonye hari ubutare bagaca biruka bakagura iryo tongo bagacagira ngo ni gwawe. Naganda bamenyeshe umuntu afise itongo araririma nta kibazo, mugabo butare sigwiwe, ubutare n'ubw'igihugu. Iyo rero igihugu gikeneye ubwo butare kubwimba kugira ngo tubushore, uwo yaharima araronka umuzibukiro kugira ngo tubanze tubukure ubwo butare. Iyo buhejeje kuvayo rero acagaruka kuri ryatongo giwe araronka. Rero murumva yuko atabafise aha bararima, nico gituma aronka umuzibukiro. Hariho uwundi wo tuzosanga rero yagiye kugura avuga ngo nshakira burya butare, murumva yuko uwo wewe yashatse kutwankiriza. Kuko twarabibonye no minsi heza ari aho twavuga tubonye ubutare tukaca dusanga umuntu yahaguze. Uwo baje kwankiriza umuntu wese yaguze azi ko ari ubutare, uwo tuzoheza rero tuvyumvikane neza ingene bigenda. Hariho abandi twasanze bahora bitwaza barafise amakontra. Amakontra y'ubutare yafuswe n'iryo tegeko. Bari babahaye hari 2023 igihe bwirizwa ryatogo. Bari batanze iminsi 90 kuwo bafise amasezerano ajanye no gucukura ubutare. Yoba yaje kugira ngo asubire aje mu yandi masezerano mashasha ajanye n'iryo tegeko rishasha. Umuntu rero ataje uno munsi ufise amasezerano ajanye n'itegeko ibwirizwa rya kera, nabimenye yuko nta burenganzira gifise bwo kwimburwa butare. Murazi ko nabivuze n'inama ndabagirisha yuko nuwo tuzosanga iwe hari yo butare atabumenyesheje leta, ubwo butare buzoca bufatwa kuko nubwo igihugu ni nkuko azoba ari umusuma. Rero abo nabo bari bafise amasezerano, murazi ko bari basavye bati ntitwobugarira, duca twabwira tuti banza mutwereke namwe ivyo mwimbura, tubonye ataco mwimbura muce muvamwo abantu babandanye bikorera amatongo yabo. Dusanze naho wimbura niho uzoca tugirana amasezerano na leta. Twarabonye yuko hariho ikigoye. Amasezerano itegeko riravuga neza yuko leta mwumvikana ingene muzogabura umwimbu. Iyo rero hageze ku mwimbu umwe wese akurikije ico yazanye, hari habo beshi rero bavangwa amakoperative twasanze bazanye umutwe gusa, nta mahera bazanye ku buryo mwo kwiga ingene mugabura, kuko leta izanye ubutare nawe mu bisanzwe bategeza gucuzana amahera. Rero duca twongera dusanga nta bushakashatsi turakora ngo tumenye n'agaciro k'ubwo butare n'ingene bungana, mugiye biboneka ni bwishi. Nico gituma rero twace dufata tutumurima ni gwacu, twebwe ntiturinda kumenya ngo bungana gute, turabusoroma nk'igihugu. Hanyuma rero abo bandi bazoza ari nk'abakozi kubera arabasanzwe arabahinga, duce tugiranira amasezerano rero y'ingene twimba ubwo butare. Ico gihe rero muca ayo masezerano abavuga ingene uwo muntu yimvye nawe ahembwa, kuko nawe yimvye ubutare birumvikana bwimba ku buntu, ingene aronka icahembwa. Hanyuma leta nayo ikamenya ivyo twara kuko ubutare n'ubwa leta. Nuzoza aje kurondera amasezerano avyumve neza ko mu masezerano harimwo ingene leta n'iryo shira hamwe bagabura umwimbu barose. None rero abene gihugu bitegure yuko nitunga ry'igihugu Imana yabitse mwitongo arimwe, iryo tunga riramira abarundi bose nanye nitongo arimwe. Nico gituma rero bo kwitegura yuko ico gihe tubaho umuzibukiro kugira be barazibukira aho hantu mu kurindira yuko ubwo butare tubwimba tukabukurayo. Tubukuyeyo umuntu acagaruka muri ryatongo giwe, kuko duca turisubiza mu buryo ku buryo agaruka atakibazo. Abari bafise amasezerano nawe nibavyumve yuko kuva ubu ntagire uzosubira kuvuga ngo ngaha ngo ni wanje ngo habara hampaye. Nararavye nta amasezerano namwe araba kiretse amasezerano ya Sonarek na Sotrebu mu Kirundo imure.
be no mu Cibitoke. Ayo niyo masezerano yo kwimba ubutare tuzi ariho uno munsi. Nta wundi muntu numwe ntagira uzobesha bene gihugu, nta numwe araza kugira ngo yumvikane na leta amasezerano mashasha. Rero nce ndabahamagara aba bose bipfuza kwimba ubutare baze kugira ngo bumvikane na leta ingene bazobandanya bimba ubwo butare. Rero ntagira ubusubira kuvuga ngo nubwiwe. Ariko ikindi nagira ntera intege abarundi. Murumva ko ari umurima w'abarundi. Umuntu wese abasha ndetse n'uzobona hari ubutare aca bimenyesha kugira ngo abarundi bace babwimba. Abarundi babasha bose rero mwitegure twimbe ubwo butare nibwo buzovamwe umutahe. Narumvise ari bavuga ngo turiko turahomba ngo kubera buvanze, ngurumva hari igihe ngo tuvuga ngo twashoye koruta muga tugasaga twashoyemwe n'ubundi butare. Nivyo none duce duheba dupfe n'inzara kandi twari dufise umurima wo gusoroma, ahubwo turabaza tugasoroma tugashora mugatuzi ko mu nyuma ari twe tuzohingura. Ubu turiko turashora, murabona ubu twimbisha intoki, dushaka kugura mu mashini nayo azokwimba kugira twimbe umwimbo mwinshi, hama turondera mu mashini azoca bikora neza. Hanyuma ugira gatatu ivyo tuja dushora ivyo bakoramwo natwe mu Burundi tuzobikorera. Muga murumva yuko vyose bigenda ku ntambwe. Hariho abantu bashaka guca intege abarundi abariko baronona kubera hariho abafise inzigo. Burya igihugu kigira kiduge abagirisha ari bari benshi. Mbere abarundi mwabe mwiteguye abanyesha ari bariho barashobora no kutwononera amahoro bagashaka kuduhungabaniriza umutekano, muga bashaka kudutesha ngo ntituje iryo tunga Imana yaduhaye. Nico bituma n'abarundi mu kanure umwe wese aguma acungera hari kuko abanyenzigo abanyeshari bariho bazovuga bati Burundi baradukiranye twese tugume ducunza nawe ko igihugu ari gwacu. Umurima turinde twese abarundi atarumwe avuye. Rero no baremesha ndiko ndaraba imbere ni heza kuko natwe tugira turonke ico dushora hanze kandi bose babona nta bintu vyo kunyegeza guca hirya. Mbere hari abahora banyandikira bankeza nanda bashimiye ko batanguye kubona kure kuko bavuga bati turagukeje kubona ari wewe wiyumvire ko dutangura gushora ubutare mu Burundi ku mugaragaro kuko kare bwirirwa burashoka nta numwe yapfa bimenye byari vyinyegeje. Mugo rero dushaka gushora ubutare bwacu ku mugaragaro, abarundi babone umusaruro wabo, babone ko nabo bashobora kugurira hanze ivyo batifitiye ngaha bakoresheje nabo itunga ryabo bashoye hanze bakaronka amahera guca basumira hanze. None ndabaremesheje imbere ni heza cyane. Twe tugumye umutima gusa kuko kugira ushikire iyo ntambwe cyambere kugira umutima wemera ko bishoboka. Ubwakabe no kugira umutima kwihangana kuko mwabonye aho kwimba ubutare biraruhisha woho nahonjeje ndavyumva biraruhisha abantu ntacika inkoko mugabo ntibimba ku buntu. Turabahemba nyene abatangura kurya ifeza abatawe kurirya ubu bararibona kandi vyiza cyane. Tikindi muze muri mu bindi bihugu ubutare ubusanga ku metero 20. Nimwibaze rero twebwe tubusanga aha hejuru munsi mwibaza ko ari yiki, ahubwo munsi niho hari ubutare bwinshi. Rero ngaho nitwebwe turakekeranya aha munsi tuzosanga hoho rero ari bwo busa. Hanyuma rero ayo mahera yinjira n'umutahe, uwo mutahe niwo tukoresha mu kubaka y'amabarabara bya bitaro biri mu mbona kazoza muri atavuga amabarabara meza, ibitaro vyiza, amashuri meza. Nabene gihugu rero nabo baba barose n'agafaranga nabo kugira bakore ya migambi yabo y'iterambere kugira ngo twese tuze tugira ubuzima. Imbere rero ni heza byatanguye umusaruro murabubona. Unovuga turiko turavyirira, ubu turiko turavyirira kuko no guharura ni nko gutema ibisaka. Mu mezi nk'atatu niho muzobibona neza ari imbere, niho muzobona neza kuko nko ngaha murabona batanguye gukura hivu ryo hejuru byatwaye umwanya munini n'ubu urabona hacarimwe ibivu mugaho bukera tuzoba twashitse rero ahabona neza ku buryo umwimbu uzoba munini. Mwarabonye yuko twatanguye gushora n'ubu ubundi butari turiko turabwegeranya tubibaza ko mu ndwiza tuzoba dusubiye gushora kandi ubu tuzoshora n'ubuzimvye kuko harimo za korta, harimo titane, harimo kasiterite, za wolfram, harimo vyinshi rero naya yandi mabuye nayo nyene yasuye kugwira. Nuvuga uko dushora niko umusaruro uza mu ndwiza muzobona rero dusubiye kurungika rero izindi kamyo zishoye. Uko umwimbo baguma bimba nta guhagarika, tuguma twimba dushora gushika rero aho tuzoronka umutaho ukwiye hamwe tubuhingurira ngaha niko naho
amahera acaba menshi aguma gwira ndateye intege ugwaruka nimufate ko turi ku rugamba rwo rwanaro na bwa bukene murandabwiye aha ijya shipiri mufise ijya suka mufise ijya pike mufise ni nk'inkoho igwanya ubukene rero ugwaruka rwose rwo mu Burundi tuve hasi turahari ubutare bwose tubwimbe tugwane gushikaho tuzosanga ngaha abarundi bose bamerewe neza baroraniwe batunze batungana. Komeza urugendo turahaye turahabona komeza urugendo turahaye turahabona komeza urugendo imbere ni heza komeza urugendo turahaye turahabona komeza urugendo mumbona kazoza komeza urugendo turahaye turahabona komeza urugendo turyamanye ubuhiye aho abarundi turabatunzi gendi musongati zanikere ziruzuye kabuyenge na diyama huja hose ziruzuye amakorotani menshi nzahabu zozo nagahoswe ubutare ni bwinshi ntawo budonda ngo abumare umura abarundi bujya imbere iyo tujani heza